Abakoresha amabarabara barakwiye kuronsa inyigisho kugira bamenye uko ibimenyetso biriko bishigwa ku mabarabara uko bikoreshwa. Ivyo bivugwa n'abari mw'ishirahamwe Semao Afya Bora yiyemeje kwigisha abanyagihugu ibijanye no kwirinda amasanganya yo mw'ibarabara. Kugendesha ibi vyuma turabona yuko abarundi nubwo uburonse permis de conduire wayiciye kenshi urabona ko bumenyi bafise abari buke mu bijanye no gutwara imiduga mu Burundi. Mu ncamake harakenewe ko bigishwa ibijanye n'ibi bimenyetso ubushikiranganje biriko buracapa mw'ibarabara, abashoferi bakaba bicaye bafise nk'urupapuro rwemeza yuko bakurikiranye izo nyigisho neza kandi bazikurikiranye umwanya ukwiye, bakabaha akarangamutima ko kuba umushoferi. Abari muri iryo shirahamwe banamenyesheje akamaro k'ivyo bimenyetso vyo mw'ibarabara. Iyo hari ibimenyetso bimwereka ahagarukira n'ahatagarukira canke ategerezwa guca, ateza guhagarara, birafasha kugira ngo amasanganya agabanuke. Ikigira kabiri, murabona ko hari imirongo baciriye abantu batambuka n'amaguru bashobora kujabuka. Ico gihe rero iyi mirongo ihari, abashoferi batezwa nabo bakumenya yuko bahageze hajabuka abantu b'amaguru bagahagarara, ba bantu nabo bakarengana. Bica bituma abantu b'amaguru ntibapfa aho baciye mw'ibarabara, hanyuza bumva ngo umuntu baramugonze, bamugonge hariho hose. Ivyo bikorwa bikaba vyatangujwe icese n'umushikiranganje w'inyubako, ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Yamara aho twaciye twasanze abakoresha amabarabara bataramenya uko ivyo bimenyetso koreshwa. Ahandi naho twagiye dusanga iyo mirongo yahanaguritse, bigatuma abakoresha amabarabara bajuragurika, bigatuma amasanganya ashobora kuba menshi.